kati sinitora ibi ndiko ndarota ndasabye ntumesanga ari indoto ibintu wakoze nibiki ibi wakoze nibiki kati jine nzi yuko umuntu w'umugenzi nakufata nk'inshuti ariko ikintu nkorese nzopfa ndacibagiye ikintu nkorije sinzopfa ndacibagiye kubera iki ibyo bintu ngiye kubibwira mama ese byabike byari banga ryacu abantu babiri bijye bintu washatse kunteranya n'umuryango kugira ngo bigende gute One Family TV. Ndabara mukije bakunze One Family TV nizere ko mumeze neza tubwo kurande kwacu tumeze neza cyane turashima Imana. Nkuko musazo mubizi ari ubwo bwa mbere muravye kuri Nshasha ya YouTube turabatumira gukora subscribe cyangwa se abone mugakomenta kugira mudukosore aho se twatiriganye cyangwa mugakomenta kugira mutumutive kuvyo twakoze by'abahimbaye. Mugapartage mu gusangiza abagenzi banyu abagenzi bacu ibiganiro byacu. Uno munsi nko mubibona turi kumwe n'umutumire benshi baramuzi haheze igihe tumubona ku ma écran ku ma televiziyo yacu mu bintu bitandukanye mu ndirimbo mu mafilme ariko reka tumuhe ikaze bwa mbere ashobora twidondora bikwiriye turabaramukije murakoze nanjye ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana amazina ni Sabbas Nkurunziza ndakuramukije we muntu wese biko uradukurikirana kuri One Family Imana iduhana umugisha ni Sabbas umukinnyi w'amareresi umuririmbyi wa gospel umustiliste créateur de mode nuvuga ngo ni Sabbas ari mu bya bindi nyine musanzwe mu muzi mwashanye mumenyereye ko rero uno munsi twateye iteka turi kuri One Family TV nizere yuko tugiye kugira ibihe byiza murakoze cyane Sabbas nkumenye kera nka jewe reka nivuge personnellement ndazi ko ndavuga nuko yadukurikirana natanguye kubona muri style ya mengo abazulu donc indirimbo waririmba zari isufa y'abazulu mutwe gutamba haraca muri Giswahili kenshi mu nyuma bishemera nk'ibigabanuka mugabo sinzi ama circonstances ariko ucuja muri film kubera iki kwa Jonsa novuga impano zibiri Okay, ugambe na mbere ibyo kuririmba byo nabitanguye kera filme burya ndayitanguye vuba. Rero abantu bagiye babona amahinduka ya Sabbas cyane aririmba Igiswahili bamwe bakagira ngo no bantu mu Tanzania abandi bakabona ndirimba Ikizulu bakibaza ko no bana bari muri South Africa ariko byose nibikorwa novuga ngo natanguranye ncerekana ndiwe canke ngaragaza ubondiwe je mu bisanzwe indirimbo sanzwe nkunda kwandika nyinshi ziba ziri muri style ya Zulu sinzi nabihawe gutyo ndavyakira gutyo rero Sabbas ni umuntu yatanguye kuririmba campaguka numva umengo nishaka kantu ka identité kiwanje nambara kujya mwabona nambara ibintu cyane biri africaine no kuvuga ngo ibintu by'akaranga cyane ku Burundi cyane by'ikinyafrika ibyo navyo impamvu nuko byari ibintu bindimwo nkunda ni navyo byavuyemwo umwuga wanje akazi kanje ka Sabbas style no kuvuga ngo bijya nivyo byampaye kwitwa CEO wa Sabbas style gushika n'ubu ibyo bya Sabbas style company yagiye imfasha ishigikira mu bikorwa mu ndirimbo haba meme no mu mafilme cyangwa gushika n'ubu Sabbas style yavuye company itanga ishora kumpereza udufaranga tunshigikira mu ibyo bikorwa hanyuma tugiye kuri question ya filme ingene umuntu ashobora kujya agence akabihuza nasanze iyo ibintu biri mu muntu atari byari kariga cyane biroroha iyo ziba ari ibintu byose impano ndemano niko novyita impano ndemano kuko nta mwanya munini bintwara iyo mvuze ngo ngira nkora iki mfata umwanya wo kwitegura nkuko nabandi bose basanzwe bafata umwanya wo kwitegura mu bikorwa byabo hanyuma nkaja kuri terrain nkakora filme natanguye muri 2018 nibuka yuko filme ya mbere nabonetsemo ni filme yitwa Munsi y'Ijuru ya Kamikazi hanyuma mu nyuma naciye mbandanya
rero ubu abantu bariko barambona mu mafilme atandukanye umupfakazi Paradiso ubuzima ni filme yiwanje bwite iri kuri channel ya Sabbas Burundi hariko ibice bitanu bientôt tuzoyibandanya ariko kandi bariko barabona ko tumaze imisi ibiri tuyekurira na filme nshasha yitwa Umwansi akaba ari filme novuga yuko yagize igikundiro cyane mu bantu okay gute gushiramwo ubuzima ntirahera mu kwivoya kuyibandanya gute gushiramo hagati filme Umwansi filme Umwansi ubona ko bishobora guperturba nk'abakurikirana oya ntibishobora kuba perturba na gatoyi kuko bo bico bakeneye cyane ni content bakeneye inyigisho nk'ubu nibaza yuko umuntu agiye kuri YouTube ya Sabbas Burundi ukaraba ino filme nshasha yitwa Umwansi urabona mu makommentaire combien de fois irikirigisha abantu kandi irikiraduga ariko kandi ikintu gikomeye jewe sindanakirabira mu maview ahubwo ndakirabira muri impact inyigisho twashatse gutanga irikiragira urabona ko ni filme irikiragira impact nini cyane hanyuma iyi ni filme ihera Umwansi si filme bandanya ni filme ihera no kuvuga ngo kugacishamwo umwanya tuko turipanga kandi maparti nibaza yuko atari kintu kibi nk'umu acteur w'amafilme hariyo umuntu ushaka ati nk'umu fan novuga ati abakurikirana ati mbega kubera iki batanyarutsa bari nka parti iheze ari n'icambere ati igice kabiri kubera iki batanyarutsa est-ce que bigenda gute ngo parti ya mbere ya kabiri ya kangahe ubu ruhe mbega mu sacrifice mu acteur w'amafilme mu Burundi akoresha est-ce que zoba zigarutswa genre yoba hariho benefice ivamo mu gukina amafilme kuko unyemeye ngo ni still ni mode of y'abantu benshi urumva ubuntu bamwe baravuga ngo bi benefice kuri bajya bo hejuru gusa abandi bakavuga ati bajya bo hasi genre abajya ba-artiste basanzwe ati cyangwa acteur ati bajya nta kimwe benefice yabo ubwawe meze gute okay icambere na mbere no vuga aho hantu kugira ngo nse n'utanga nk'inyigisho gato kwico kintu igikorwa icyaco cyose iyo gikora ugikunda ndikibura benefice benefice rero ziza mu buryo butandukanye abantu benshi baramenyereye kuronka ibintu mu buryo bworoshe kumva yuko arimye uno munsi ejo acashaka kuja kwimbura ariko ntibishoboka umaze kurima urabagara urashiramwo angeri urashiramwo iki urumva umwavu kugira ngo ushore kuronka umwimbo mwiza hanyuma ukarindira n'igihe ubonye bitanguye gukura no cuvuga ngo reka ngene ngo urwo nyene ngo nje kugira urabona ibiharage barabirya umukubi ariko ntushobora guca ugenda ngo yose ukureko kubera uki ari ibindi witeze urabanza ugakura utubabi hamwe ugakura kwibabiri imwe handi abiri ukaja ku kindi ugakura ko rimwe canke abiri kugira ngo ya takindi uri kurifuza wa mwimbo ushobore kuronka rero icambere na mbere inyungu ya mbere mu gikorwa uri kurakora ukunda hari himwe inyungu y'umutima no kuvuga uriko urasatisfeza ubwambere na mbere bezo y'umutima wawe ni passion ni ikintu kiri muri wewe wumva yuko utegerezwa gukora utegerezwa gusohora kugisohora cha iyo ni inyungu ya mbere kuko nkajewe par exemple SGF irafise ama objectif edouard chaka gushika iyo mbonye ushoboye gutanga iyo filme igashikira public ikayakira nkabona yuko inyigisho nashatse gutanga abantu bayakiriye nkabona yuko ari abantu bariko barafashwa iyo ni benefice ikomeye akarorero mfashe kuri filme ubuzima yatumye menyana n'abantu benshi yatumye abantu benshi bakira gakiza bakantelefona nkabasengera kuri telefone bamwe bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza kandi niyo objectif ya filme iyo ni benefice ntari gushobora guhabwa nandi mafaranga yose agakiza canke kubwira ubutumwa umuntu Imana ikamukoreramwo akemera no kuvuga ngo ubicishije muri filme iyo ni benefice ikomeye cyane kuri jewe ariko kandi hariho benefice kuko umutima wanje unezererwa yuko igikorwa cyane ico nategerezwa gukora ndagikoze iyo ni benefice dasanzwe hanyuma kuvyerekeranye n'uburyo bw'amafaranga amafaranga nico kintu abantu bakunda kubona n'ingoga kubera ko umuntu ashobora kwihutira amafaranga atarakuza iyo besoin primaire ni na belle primaire nico kintu cyambere gikenewe cyane mu muziki irevre amafaranga turayakeneye ariko amafaranga kugira ngo aboneke hariho strategie zo kuyarondera
Hariho strategy zo kuyarondera muri icyo gihe. Iyo dukoze filme dusa n'umuntu yagiye akabiba, twe tuba twabivye amafaranga. Mu gihe wabivye amafaranga hariho umunsi uzokwimbura amafaranga, ariko nibisigura yuko uyabivye uno munsi ngo ndatevye, urumva ngo vyatevye. No, ni ibintu bitegerezwa kugenda buke buke. Nuko ikintu cyacu cyose ubuze ukwihangana urananirwa. Hanyuma abo bakinyi bavuga ko ari abakinyi bato bato, icande na mbere barafise hari uramaze kubamenya, muhamagara no muri bino biganiro. None mwari kuja kubasanga mu mazu yabo ngo nimuze tubagirisha ibiganiro. Le fait ko bafise nabo bavugira niyo ni benefice ya mbere, visibilité. Ni ikintu ca mbere gikomeye batari kugura n'amafaranga yabo. Rero bariko bararonka visibilité, bariko bararonka experience. Nta mashuri baza abantu batonze ku matelefone bavuga mu twigishe natwe mutwakire natwe mugire gute. Wewe waronse iyo chance nifate neza, hanyuma wumve yuko wewe nawe a partir y'iyo chance waronse yuko ushobora kwibyaza mu ndi musaruro. Nico kintu gikomeye cyane, abantu nitwihutire kuronka inyungu. Ariko kandi nakubwiye ngo igikorwa cyose iyo gikorana umwete ntikibura ikintu kigusigira. Ariko kandi avec le temps, ku mwanya wacu rero, ku mwanya nambara amafaranga dukeneye kuko turiko turayashiramo tuzoyaronka ni bukebu. Kubera iki SGF? SGF ni Sabbas Gospel Films. Yego, ni Sabbas Gospel Films. Weki ni kibazo nyene. Ni imyuga ibiri ifatanyije hamwe. Bega SGF ni team, ni entreprise yagutse iyo birimo tuvuge ko tuharimo gospel na films. Ndirimbo abaririmbyi ngira ngo boba ni indirimbo zo guhimbaza Imana. Si aba acteur b'amafilm byifashe gute muri iyo organisation? Okay, jewe novuga ngo ni ikintu kinini cyagutse cyane. Byose biri combine mu kintu cyitwa igicaniro c'impano. Igicaniro c'impano ni novuga ni nka entreprise. Hanyuma iyo entreprise imwe ibintu bitandukanye, bisata bitandukanye. Harimo igisata ca film, harimo bijanye n'ibyindirimbo, harimo bijanye n'utundi dukorwa two kwiyungunganya, utugenegene, harimo n'ibyo bintu byose bya style. Rero iki ca SGF ni ico kiraba ibijanye n'amafilm. Ushaka kuducishiza hariho umuntu nk'umuririmbyi, umuririmbyi si tutunze kuba bari indirimbo zimwe za twasekira, ahari tuvuga ati ushaka kutugira acapella, turabe hema twumve yuko ari ryajwi atari ryajwi ry'abaproducteur bo mu studio batransforma, twumve hema impano yawe nawe nk'umuacteur w'amafilm, tugire acapella muri version ya film. Hama tubandanye ikiganiro. Okay, murakoze. Siniteguye ariko umusirikare ku rugamba yama yiteguye. Kati sinitora ibi ndiko ndarota, ndasabye ntumisanga ari dodo. Ibi wakoze nibiki? Ibi wakoze nibiki Kati? Jina nzi yuko umuntu w'umugenzi nakufata nk'inshuti, ariko ikintu nkore sinzopfa ndacibagiye. Ikintu muri je sinzopfa ndacibagiye. Kubera iki ibyo bintu ngiye kubibwira mama? Eske byabikeye? Yari banga ryacu. Abantu babiri. Bijye bintu ngiye washatse kunteranya n'umuryango kugira ngo bigende gute? Nomiwe. Angakara ndase. Hari ibintu sinzi ko bari ibyo canka bari sinzi abantu barira. Kera tukira abana haravuga ngo amosozi y'abantu bakatwe b'amafilm. Ngo hari ukuntu hari ngo urumva ngo basukira kwa amazi. Directement amazi yakiri karamanuka ngo bagaca batera bagirana ba playinga bagakora. Bigenda gute umuntu amarira gutukura bya mpano nyene? No, okay. Ubwambe na mbere harimo ibintu bibiri. Iyo umaze kwinjira mu uhusika kwambara cyakikogwa wa muntu baguhaye gutegerezwa kuba namba ari umuntu ari mu gahinda ari mu mubabaro, haragera igihe bwa buzima ubukwega ukumva umenga bwa buzima n'ubwi wawe. Mwico gihe iyo bwa buzima umaze kubukwega ukabugira ubwi wawe uca wumva umengo n'ubuzima uri kurabamo uwo mwanya. Iyo umaze kubugira nk'ubuzima uri kurabamo canke nk'ubuzima bwi wawe, harige wisanga za emotion zaje, soit ukarira
cyangwa ukaboneka umuntu ati kwereka aratwenga tubona ari kumenga arashavuye kuko wamaze kwambara ubuzima bw'undi arashavuye. Yes, hari habo byorohera bo nk'abakobwa kuhamarira yanyu abasanzwe ari hafi biroroha cyane ariko nabyo nesi bya bose ni bimwe tuvuga by'Imana. Hari umuntu mu buzima busanzwe adapfa kurira, hari umuntu mu buzima busanzwe adapfa kurira, hari n'uwundi muntu nawe naho uwo mukankamira abaritse. Rero muri ico gihe iyo bwa buzima wamuhaye bwo gukina muri filme aje kubwinjiza akawugira mu buzima buri réel bica byoroha. Ni Sabbas tubona afise relation nini na public yo muri Tanzania, usaba public abantu muri Tanzania uko bivugwa yuko ntibivugwa muga biri confirme birazi uko ari batumye Roza Muhando aza mu Burundi muri itara ry'umuririmbyi. Hoba wari warabayeyo canke goba niho wagiye ku developera impano zawe kwera tubona ko relation ari nini vike no mu gutangura kusohora indirimbo zawe ku mugaragaro byaje mu style Zulu style nyene ya Swahili. Relation yari mufitanye n'abatanzania? Abatanzania relation dufitanye ni meza ariko nibaza ko bitajanye cyane ahubwo ni bya bindi nyene Imana yiteguye umuntu iramucura iramukora bivanye n'ahantu ishaka kugushitsa. Urabona ko abantu badasangira amahirwe rero arigiye wisanga hari ibintu wize bivanye nuko Imana abonye yuko amahirwe yawe azova ahantu kanaka. Rero jewe Tanzania, Kenya ni bihugu nagendeyemo kuva muri 2012. Rero bivanye nuko ibyo bihugu byantumira cyane naciye ngerageza kwandika n'indirimbo nyinshi z'igiswahili kandi novuga ngo byampaye amahirwe kuko igihe nga mu Burundi turamenyereye bagutumira uravye nabi n'ayimoto bakayakwima ariko hariya byari ni bihugu bagutumiye baguha agaciro kadasanzwe. Rero plus natumirwa cyane nagira n'umwete wo kudevelopa cyane ibikorwa byanje mu giswahili kugira ngo ngiye singende ndirimba Kirundi gusa kugira ngo ndirimbe mu rurimi bashobora gutahura cyane. Hanyuma usherekeranye n'imigenderanire na Rose Muhando twatanga imigenderanire 2020 igihe twakoze igiteramo cyambere cyabereye ku Kazuba Center hari muri 2020. Hanyuma tubandanya ubwo bucuti buca bandanya bukomera. Ni niyo mpamvu mwamubonye yaje no muri edition ya kabiri y'itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Kandi ibikorwa by'Imana n'ubu nibaza yuko ntibirahera kuko hari indirimbo twakoranye ndetse hari n'ibikorwa byinshi tuzokorana biri imbere y'aba Rose Muhando cyane n'abandi ba Tanzania ariko n'abakenya kuko igikorwa turiko turagerageza gukora mu itara ry'umuririmbyi turashaka kwa kurimba kwacu abatanzania babimenye ko mu Burundi hari abaririmbyi abakenya gutyo ni turiko turagerageza gukuza kino gikorwa cacu. Jewe nari mpaye mu itara ry'umuririmbyi na Rose Muhando yatoye ijambo yahawe ijambo aravuga ati kubera iki atamurundi arafrapa nuvuga yuko atamurundi arafrapa mu bindi bihugu ati Burundi abaririmbyi bo kuko hagiye twari muri gospel ati abaririmbyi bo mu Burundi baririmbira Imana ariko imitima yabo yuzuye urwango. Hadi hari abantu benshi barabasengeye mbega ni ya impact iyo message yagize kuko iyo butumwa bugiye ukamera nk'ubuguye mu kinogo canke bugiye mu kirere ni eshek kuba yaguvuze mbega kuva ntagiye kinini giheze mbega koko ibyo yavuze byari biri ibyo eske niba byaraba hari benshi mwarashoboye kwikosora mwebwe nk'abaririmbyi b'Abarundi mwebwe nk'abantu bari bahari wewe nk'umorganisateur wao impact kwijambo ryavuzwe impact ya presence ya Rose Muhando mu gikorane cy'itara ry'umuririmbyi. Okay, impact nibaza yuko abantu bagiye kwibona vuba kuko nibaza yuko yanatanguye kuko le fait que abaririmbyi bangana kuriya dushobora guhurira hamwe atari gikorane cyateguwe n'umupasteur kanaka ari gikorwa twebwe nyine ubwacu twagerageje kuorganiza ijya ni intambwe ya mbere idasanzwe kumara iminsi 3 turi mu bwiza bw'Imana tukakora amasengesho tukigishwa. Mwarabonye na Apotre Apollinaire niho twari kumwe muri seminaire no kuvuga ngo iriya cambere twavuga yuko impinduka yatanguye kuboneka. Impinduka itanguye kubonekera hehe muri bwa bumwe buno bumwe bwacu rero twatanguye nibwo bugiye kuvyara ibikorwa byinshi kuko nk'ubu hari indirimbo zigiye gusohoka twagiye dukorana n'abandi ba artiste bahano n'aba leader urumva abantu batandukanye kwa kundi umuntu wese arakora ari umwe. Ubu
turiko tugerageza gukorera hamwe. Muri uko gukorera hamwe uzosanga rwa rukundo rwaje, uzosanga bwa bumwe bwaje, uzosanga kwa gushigikirana kwaje. Ariko kandi tubwira n'abariko baradukurikirana kino gikorwa si c'abaririmbyi gusa, ahubwo uwari wese afise uruhara kugira ngo dushobore gushika kuri objectif canke dushobore gushika ku ntumbero twihaye yuko umuririmbyi w'umurundi ashobora kumurikira Uburundi, akamurikira n'amakungu, akamurikira n'isi yose. Rero nibaza yuko tugiye kubona umwimbu kuko kino gikorwa nticyaheze, bajya baririmbyi bose turacahari turi kumwe kandi tubandanya tuvugana ku cyerekeranye n'umurimo w'Imana kugira ngo dushobore kuzana impinduka nayo ntiboneka mu munsi umwe, ntiboneka mu minsi ibiri, ahubwo ibintu bigenda biraba buke. Ico turiko turarondera hanini ni impinduka kuri twebwe, ariko kandi uzobe n'umwimbo mwiza kuri generation iri nyuma yacu. Ni Sabbas ubunye nkuko namaze kubivuga, watanguye mu ndirimbo zihimbaza Imana, gospel music pardon. Hama ucubona kuja muri film. Kandi filme umengo tugaje kubona umengo filme niyo waciye wibaza ko cyane kuririmba ntibikiri kirega. Akabona akabazo kanyuma ko ushobora gukurotira. Ivyo ni kwa kundi nababwiye yuko ibikorwa jewe hanini ko ndabikora ndorganiza, avuga ati uno mwanya uyu hagiye gukorwa iki, uno mwanya hagiye gukorwa iki. Rero jewe tout d'abord mu evangeliste. Rero evangelisation uburyo ndayikora ishobora guca mu ndirimbo, ishobora guca muri filme, ikintu kimwe kidategerezwa guhara. Iyo evangelisation ntihagarare. Uburyo bwose bariko ndagerageza kuyishikiriza abantu, iciza nuko idahagarara. Haba muri filme mba ndiko ndavuga ubutumwa, haba kuririmba mba ndiko ndavuga ubutumwa. Nari maze iminsi ndi mu byerekeranye na filme atari kera cyane, kuko murabizi yuko uno mwaka uheze wa 2021 twarasohoye indirimbo na Kamikazi Sandrine. Hanyuma ubu indirimbo igirize niyo turi kumwe na Rose Muhando, kuko abantu ntibari bwabone video yayo. Hari indirimbo bagiye kutubona turi kumwe nabo artiste bose b'abarundi, isigura ngo ibikorwa ni hahandi gusa biri muri stock. Ntanguye kurekura abantu bavuga ati ubwo filme ntahevye, ariko nta na kimwe kizohagarara. Yaba filme iba iziri muri stock igihe kitaragira cyo kurekura, haba n'indirimbo navyo nuko nyene. Reka tubashimire cyane. Ariko mu gusoza ikiganiro akajambo kandi ushobora gusoza ikiganiro, kuko aha twovuga kuko ibintu biri vast, kuko ufise imyuga ibiri ni ibintu byagutse cyane. Ariko akajambo ushobora gukurikira ko ushobora gushikiriza wadukurikiranye ni message yo gushobora gushikiriza wowe wese avuga ati mbega ko biri vast, mbega ko hari umuco ntaronse, garageze guhezima unatahuza wadukurikiranye. Okay, murakoze cyane. Reka mvuge mu guheza mvuge kuri filme Umwansi. Ni filme nshasha imaze iminsi ibiri, ikaba ari filme novuga ngo iriko performinga neza cyane, kuko ndabona yakiriwe kandi ndashimira abantu bose bariko baragerageza kuduha support. Ariko kandi mbwira uno muntu ariko aradukurikirana atarara filme ubuzima canke filme Umwansi, asimbe kuri channel ya Sabbas Burundi kugira ngo ashobore gukurikirana ibyo bikorwa. Hanyuma twongera dusaba muri kwa rukundo dukunda ivyacu. Hari amakomantar ariko aranezera cyane ngo twari twaratwaye n'amafilme ya hanaka, ngo twari twatwaye n'amafilme ya hanaka, ngo none ntitwari tuzi ko abarundi bashobora gukora ibintu neza. Ntitwari tuzi ko abarundi bashobora gukora ibintu biri clean, ibintu bisa neza, ibintu biri mu inyigisho ikomeye, ibintu biteguranye ubwenge. No kuvuga ngo ni ibintu turiko turashima Imana. Rero turashima mwebwe mudukurikirana, ariko dusaba yuko mugenda n'ubundi mukaraba filme zacu, hanyuma mugire musige comment, mukore n'ama partage kugira ngo tuduze za filme ndundi canke za ndirimbo z'abarundi. Hanyuma ndababwira ngo Sabbas Style irahari ku bwanyu, ukeneye kwambikwa kuberwa muri Sabbas Style biremewe. Ucutwandikira urashobora kubona ibikorwa byacu kuri Sabbas Style Company, ariko ushaka kudukurikirana ukurikirana ibikorwa bya filme n'indirimbo narabe kuri YouTube Sabbas Burundi. Hanyuma Imana ibahezagire ingene mubandanya mudushigikira mubana natwe mu bikorwa. Shimira na One Family TV ku bikorwa byiza mubandanya mushikiriza abantu, n'ingene mubandanya mushigikira abanyempano. Imana ibahezagire. Turabashimiye cyane. Amen. Duhezagirane natwe. Ego, reka namwe ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri One Family TV. Isanga mu kiganiro cyacu gikurikira amakozi.
One Family TV.